mu gihe bariko barabisikanya mu mabanga yo kurongora ikigo OBR. Uwahora arongoye ico kigo Komiseri Audace Niyonzima avuga ko ashikirije uwumukoreye mu ngata Komiseri Pacifique Munyeshongore ikigo OBR cifashe neza n'ikimenyamenya kuva yinjiye mu mabanga yo kurongora ico kigo mu mwaka wa 2016 umwimbu waduze ku bice bishika 61%. Ubutumwa nyamukuru nuwo kukutoza amakori n'amatagisi ya leta nandi mafaranga yose aja mu kigega ca leta toje mu gihugu hagati cyo bitare recette douanière, recette fiscale, recette non fiscale. Ayo makori yose rero muri myaka ine kubera uko gukora neza no gukorera mu muco vyagenze neza kuko buri mwaka amafaranga yose yari yagenywe kwinjira mu kigega ca leta twarashikanye kandi yongera turanayarenze ku buryo rero amafaranga yinjiye mu kigega ca leta yavuye ku miliyaridi amajana 637 n'ibice 8 mu 2016 aca agera ku 1024 miliyaridi 1024 n'igice kimwe muri uyu mwaka twasozereye mu kwa gatandatu ku mwaka weze mvuga umwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020. Murumva yuko habaye kwiyongera ku bice 61% duhereye kuri mwaka w'imbere yaho tugiye mu mabanga. Rero ku mwaka rero hagiye hariyongera mbere no muri uyu mwaka duhejeje naho hari kiza ca corona catumye haba ubutunzi buhungabana ku isi naho nyene twagumye dushikana amakori y'amatagisi yagenewe kwinjira mu kigega ca leta kandi mbere tukanayarenza bivuye ahanini ko gukorana neza ariko ibintu bikuru nuvuga ko vyatumye mu gukora neza muri iyo myaka ine nta makori leta yadugije ariko hano muri OBR twakoreye ku kintu bita élargissement de l'assiette fiscale cyane no kuvuga kwagura abantu bose bashobora gutanga amakori. Abantu rero twashoboye kwandika abantu bashasha bangana ibihumbi 97 n'amajana 377 muri iyo myaka ine. Uko rero kongereza abantu batanga amakori batanga bayatanga twibaza neza yuko tutakekeranya ko ari byo vyatumye amafaranga yinjira mu kigega ca leta ashobora kwiyongera kandi ata amatagisi leta yadugije. Nama rero twarakoresheje ibikorwa byinshi byo kugwanya ubusuma, kugwanya fraude yaba yo ku mupaka canke mu gihugu hagati. Twashizemo ingufu nyinshi cyane haba no mu bakozi nyene hose ahantu hose inzira zose fraude ishobora gucamwo twashizemo ingufu nyinshi ku buryo twibaza yuko gushika no munsi ivyo bintu bijanye na fraude yaba yo ku mupaka canke hagati mu gihugu twizera ko yagabanutse ku rugero rushimishije. Avuga kandi ko naho ibitari bike vyagenze neza ko hari ivyamugoye. Ibikigoye ntibibuze hariho ibijanye no gushira gutoza amakori mu buhinga bwa none. Icyo gikorwa novuga ko tutagishoboye cyo bita informatisation cyane mu makori hagati mu gihugu. Icyo gikorwa twaragihaye ingufu nyinshi cyane ariko ntitwagishitseko bigora abagabo naho hari ivyo twashoboye numva ko ari byatunaniye. Icyo gikorwa rero turizera yuko mwe muzoshiramo ingufu kumbure mukaturusha bigashobora bigakunda ayo makori hagati mu gihugu agatozwa ku buhinga bwa none nkuko bikorwa mu bindi bihugu. Turizera ko bishoboka kandi muzobishobora nta makenga mukoranye neza kandi n'abakozi dufise. Muri douane naho nyene ntacari ibigoranye bikeya ariko hoho haragahengwe kuko amakori yahatozwa mu buhinga bwa none kandi bigenda neza. Hari imigambi y'ugusozera yo kunonosora neza ubwo buhinga nayo iriko iragenda neza. Ikindi novuga cyabaye nk'intambamyi nuko dufise ahantu dukorera aho dukorera ariko naho nyene turafise aho dukorera kusanga hadakwiye. Urabona ko dufise ibiro byinshi bitandukanye biri hagati hirya no hino bito bidakwiye abakozi basanga ntibicaye neza. Naho nyene twashizemo ingufu turaronka uburyo leta yaduha uburyo kubaka yaduha ikibanza turakoresha ivyigwa hanyuma biranyaruka muri iyo myaka ine ku buryo twashoboye no gutanga isoko inzu nini cyane geretse inshuro 12 iriko yatanguye kubakwa. Turizera yuko mu myaka 3 iri imbere ikiringo ca mbere muzogisozera iyo nzu ikora imeze neza nayo abakozi bakazoyikoreramwo bagorokewe bakorera ahantu hagutse.
ibigoranye si bike no ku mipaka ibibanza byo gukoreramo usanga biri kure na kure bitabatse neza byose twe twafashe intumbero yuko tuvyubaka neza tukubakira abakozi aho bashobora gukorera mu gihugu hagati naho bakorera hameze neza. Komiseri Pacifique Munyeshongore umuyobozi mushasha agiye kurongora ikigo OBR akaba yemeye ko agiye gukorana neza n'abamwunganira kugira ngo babandanye bashira itafari aho uwahahora yaragejeje. Nobanza kubashimira cyane ko mwateye iteka igihugu, murateye iteka iki kigo ubwacu mu kukirongora neza, kandi birampa icizere yuko mwakoze mushira hamwe, mwakoze mutera imbere, ari naco gituma umwimbo wagumye wiyongera. Urumva nsanze inzu igeze kure ikiri ku mushinge, nanje nzanye nje gushira kwirindi buye kugira tugume dutera imbere muri iyi nyubako tuba turiko turakora. Nizere ko Imana inshoboje cyane cyane ndi kumwe n'abari bahasanzwe, umvise yuko bari mu nzego zitandukanye, ariko cyane cyane hari habo tuzofashanya kurongora runo rwego, turi hafi na hafi. Aha rero numva ntekanye ko tuzokora dushira hamwe, na jewe nzanywe no gushira hamwe nabo bari bahasanzwe, kuko ushaka kuja kure ntagenda wenyene. Uwo ugiye wenyene umenye yuko uranyaruka mugabo ntushika kure. Numvise ko hari ibibazo bavuga ngo bigora abagabo, mugabo niho n'intwari ibonekera mu gihe uburiko uratanga inyishu ku bibazo bimwe biba bihari. OBR numvise yuko ari ikigo kidasanzwe kandi cagutse, gisaba ingufu nyinshi no gukorera hamwe. Nizere rero yuko ubwo mu gifaransa bavuga ati travailler en étroite collaboration d'une manière verticale ou horizontale. On va essayer de travailler ensemble pour un même objectif, pour atteindre les objectifs. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta burashimira uwahora arongoye ikigo OBR ko yakoze ibikora inka, kuko ibiharuro vyagumye vyiyongera, ndetse bukaba bwizeye ko n'uwo mushasha ahagiye atankeka umwimbu uzobandanya uba mwiza.